ndabaramukije bakunzi ba Femi de Jaba Burundi TV nkuko musanzwe mubizi kaze no musi ndabazaniye byinshi bitandukanye aho muza no kudukurikirana muciye kuri Radio Femi de Jaba ku mbuga ngurukana bumenyi aho benshi musanzwe muzi hari amasite web no musi murashobora kudukurikirana muciye kuri Femi de Jaba akaburungu wezi3 akaburungu.com niko bakunze kuvuga benshi ono musi rero natewe iteka ni ibintu bidasanzwe ndazimwarimo nkumbuye benshi munzi kuri FB TV no musi rero naje n'ubundi ngaruka tubandanye tuganira ibyiza bitandukanye kuri mikro yo mushobora kuba mwibaza mbega ko aje wahindutse turi kumwe nande akazina ni kakandi nyene ntabwo nigeze mpindura ni Kersi Daxine Irishura abenshi basanzwe banzi kuri Stargate la no stress la no beef again mu page la Kadu in the vibe manager in the motivation ayebo uze wamukora cyane kugira ngo uze ushike kure cyane ono musi rero sindije nka natewe iteka nkuko nabibabwiye kuri FB TV ndetse n'abariko baradukurikirana ku nsamirizi Radio Femi de Jaba aho dufise abatumire aho tuza kuganira byinshi bitandukanye aho baza kutwidondora batubwire aho nababwira tugiye mu kiganiro ishure ry'ubuzima uri mu buzima ndi mu buzima nta numwe atigira aba mu buzima iyo yarinze shika kwisi maze agatangura kubaho no musi rero atakubatindira bw'umuvuga Kersine kudatwereka abo bashitsi washoboye kuzana uno musi areka mpe ikaze mpereye ngaha kugira ngo bashobore kutwidondora baramutse n'abariko baradukurikirana kuri FB TV ndetse no kuri Radio Femi de Jaba dusanzwe dukurikirana ku buhinga ngurukana bumenyi ikaze. Yego murakoze cyane Kersi. Jewe nitwa Sinzinkayo Deo nkaba naje no munsi hano ku rubuga rwa FB TV no kuri radio ya RF kugira naje nk'umuvugizi wa Femi de Jaba n'ibikorwa vyiwe arangura murakoze cyane Deo reka tuje ku ruhande go ngaha nabwo dushobore guha ikaze mutama wacu murakoze cyane jewe mpanje kuramutsa bariko dukurikirana namwe ubwanyu ntacinda baramutse amahoro cyane yego aba nitwa Dunia Abedi aba ndi umuhinga ndangakaranga urumva mvuze tumuhinga ndangakaranga benshi bacu babona ibingize mu mwanya muto ati muca mubona ibingize mu mwanya muto murumva yuko no musi tufise umuvugizi nta byinshi nza kuvuga araza kuvyivugira we nyene tukagira umunyakaranga aho ubona yuko ari ibintu bihimbaye cyane rero atagutinda nkuko namaze kubibabwira ishure ry'ubuzima tuje mu kiganiro ishure ry'ubuzima ku muvugizi wacu yamaze kuvuga yuko avugira ibikorwa vya Femi de Jaba ndazi rero twarinze tushiga kuri Radio Femi de Jaba araza kutubwira byinshi bitandukanye nashaka kumenya nk'umuvugizi w'ibikorwa vya Felicien Minani Sengiyumva mbega ikintu coba cyaratumye akunguko cyane iki muvuga muti tugira dushinge i-radio izoza iragira ibikorwa haba mu ndirimbo canke ibindi bitandukanye wo tugira mu cyamake nk'abantu tuba turiko turabakurikirana tutazi byinshi ego cyane naco canzanye kugira ngo nshobore kubaho umuco reka nanje bwa mbere ncivuga sinigeze ndabaramutsa reka ndamutsa bariko baradukurikirana ndababwira yuko dufise umunezero cyane wo kubashikiriza ikiganiro cuno munsi n'insiguro ku bibazo bimwe bimwe mwamufise rero ntiriwe ndarandira imvo ya mbere yatumye Femi de Jaba atanguza iyi radio kamere ku radio Femi de Jaba irafise isano n'icatumye atanguza FB TV ariyo Femi de Jaba Burundi Television ariko kandi si ivyo gusa yaranatanguje n'urubuga ngurukana bumenyi ariyo bita site web mu kinofunofu rero icambere niki nuko atamunyamuziki numwe w'u Burundi gushika uno munsi arigera atanguza agira iyo site web urubuga ngurukana bumenyi rwegeranirijwemo ibikorwa vyiwe vyose vyabi vy'umuziki canke ivy'imigambi yindi arangura ico ni ikintu mu Gifaransa bita innovation
ivyo tubivuze twarabitohoje twararavye muri internet nta wundi munyamuziki n'umwe w'u Burundi mu mateka y'u Burundi afise site web yegeranijemwo ibikorwa vyiwe vyose ico ni cambere catumye ashiraho ubwo rubuga ica kabiri catumye ashiraho iyo radio RF izo ziracamo ikiganiro ishuri ry'ubuzima no kugira ngo abantu bigishwe burya mu ndirimbo harimo inyigisho indirimbo za Femido Jaba zose zirimo inyigisho ni ishuri uri kurazumviriza uba wicaye mu ishuri reka mbendagejeje ngaho kumbura ibindi biraza kuza dufatiye ngaho nyene turiko ravuga ati byose ni inyigisho ni ishure mu muziki ndazi Dunia nawe nyene azi byinshi haraza kutubwira byinshi bitandukanye nkuko yavuze ari umunyakaranga nashaka nyene nawe ahere aho nyene mbega mu mateka yawe muri kahise kawe woshobora kutubwira ivyerekeye nyene akaranga ndetse n'ivyo Burundi dufatanye n'ubuzima tufitiye kuri wewe nyene murakoze cyane kuko dufatiye kuri jewe ndabuze aho mpera mugabo aho nsifatira hose biraza gutanga umuco je novuga yuko akaranga imigenzo n'imico ni inkingi wewe nyene ubwawe ko ni ikintu cerekana icuri ni ikintu cerekana icuri mu buryo ni wowe uhitamwo nze ndangwe niki ushatse yuko urangwa n'ube gito uba umube gito ushatse yuko urangwa bavuga bati uyu muntu ni cirore arafise ico yamaze ni wewe nyene rero nukuvuga rero yuko akaranga ni ikintu kidasanzwe kubera yuko kikuranga wewe nyene ubwawe kimaze kukuranga abo ariko barabiraba baca bifuza kukumenya ati none uyu muntu ninde uyu muntu yamaziki urumva rero yuko akaranga ni inkingi y'ibintu vyose yego ni naco gituma rero catumye tuvuga duti reka tuze hano kuri radio Femido Jaba kugira ngo dushimangire dutere iteka bino bikorwa byo kumenyekanisha ibyiza by'u Burundi mu mwanya muto n'umuntu atarashika mu Burundi bitube bimuha umuhamagaro wo guhaguruka kugira ngo aze mu Burundi arabe ibyo biza by'u Burundi hajya rero ikintu kiranga umuntu bifatiye ku butore n'ubuntu kuko hari umuntu hakaba n'ubuntu ubuntu rero nivyo byose bimugize nivyo bikorwa bimuranga hama bigaca bituma umuntu arangwa ndiko ndavuga nka Sengiyumva Minani ubwiwe uriko uraraba intambwe agezeko uriko uraraba intumbero ahereza ibikorwa ariko ararangura urabona yuko ari umuntu wo kurangwa koko kuko nk'ubu ari hanze ari muri Norvège mugabo ajya mahariya akirigwa hariya umutima uguma uri mu gihugu no kuvuga rero yuko avuga uti imisi imana izontiza kuba kwisi nzengira ico nasigiye abantu nze ngisige ico abantu bazonyibukirako ca wiyumvira nawe nk'imigambi myinshi nk'akarorero murabona nkuno munsi iradiyo ngiyo iradushwayemo iyo radiyo wibaza yuko yifuza yuko nk'ibi turiko turavuga ibi vyiyumviro vyacu vyoshikira benshi mu mwanya muto no kuvuga rero yuko afise indoto yotuma ibi yuno munsi twebwe turiho abazoza inyuma y'imyaka 500 baze babisangeho mu kubisangaho rero ni vya vyiyumviro ni bwa buntu dushobora gushikiriza biciye kuri ya radio nyene umuvugizi yanakivuze neza ngo ati niwe muntu wa mbere ashobora kwegeranya ibintu akabishira hamwe ivyo byose ni indoto iyo ni indoto kugira ngo ntihagire n'ikintu na kimwe kizimangana cyo kujya mpora nkunda kubwira abantu ndakunda abantu bo mu idini y'abakirisu iyo bariko barashingura umuntu imbere yuko bamufuka bamuhamba nyezina babanza kuvuga icyo umuntu yamaze iyo bavuze ikintu wamaze no kuvuga yuko baba bashaka abari ngaho baze bakwige avuga ati nanjye nzamere nka naka iyo basanze warashoboye gushaya bavuga ati kirazira yuko jino mera nka naka urumva rero yuko
icyo umuntu akoze ni ikintu abantu bamwigiraho nkiraho nyene jewe umugwi ndongoye witwa Komeza Karanga. Iyo tuvuze tuti Komeza Karanga tukaca twumva n'iki gikorwa cyo kwegeranya ivyo umuntu yaranguye biciye kuri iki gikorwa Femide Jaba ci radio yatanguje n'aya masite n'ibindi n'ibindi. Hii ni radio Femide Jaba agahogo k'umuririmbyi w'abenegihugu. Kubwaje mvuga ati ni indoto yiwe n'indoto yanje bifitaniye isano bigaca bifatanira isano mugabo wewe avyaguye kurusha uko je kumbure ndashobora kuba ndiko ndabikomeza muba rukikuje hano mu gihugu basanzwe bakubona egome mugabo wewe wumva kubera ikigumbagumba nishaka yifuza ahazoshobora gushika aca avuga ati reka ndavyereke isi yose reka ndabibike kugira ngo naho tuzozimangana naho kumbure iki gikorwa c'iradiyo cohagarara mugabo ivyo umuntu azoba yaratanze bize bigira akamaro abandi. Rero twovuga duti rero kubwacu akaranga karafitaniye isano cyane n'ibikorwa bishobora kuranga umuntu kandi bikamuhiteka na cyane cyane mu buzima ubikora mu buzima ni bwa buzima nyene wamaze no kuduha karorera ati iyo umuntu agiye kwita yitavye Imana baraza kuvuga bwa buzima ivyo yaciyemwe ivyo yagiye arakora. Na cyane cyane tugaruka ku muvugizi w'ibikorwa vya Femide Jaba Felicien Minani Sengiyumva benshi bamuzi kuri iryo zina. Turiko turakora turi mu buzima umuntu bavuga ngo areka gukora mpakapfuye. Iyo uri kuravuga ngo shaka kuruhuka ubwa ntibikunda kuruhuka banza ukore hama uzoruhukira rimwe na rimwe mu gihe Imana izoguhamagara. Ariko mu gihe tukiri bazima tugihema uyu mwuka bisaba yuko nyene dukora. Turi mu mbona kazoza y'imyaka 2020 na 40 na 60. Ombega uyu mugambi mwashoboye kwiyumvira ati dushinge iradiyo vyoba biri muri iyo nzira nyene nakahe kunguko yavuze bimwe mu bwunguko bwinshi tuzogenda turabona ariko nashaka nawe ushobore kongerereza muri bimwe na cyane cyane ico ciyumviro ko caje novuga ko namwe usanga mufisemwo agatege kamwe mwagiye muravuga ati aha mwo kongerereza ibi aha mwogira ukuna kuriya. Ego murakoze cyane mu ntangamarara sinashimye kwinjira mu idonido ry'ibikorwa bizokorerwa muri iyo radio Femide Jaba ariko imbere yuko nishura ico kibazo mu mbajije reka mbanze nshimire Dunia ku kintu ahejeje kuvuga nongerayo mvuga yuko hariho n'umugambi Femide Jaba yakoze witwa tubashimire bakiriho nico gituma ibikorwa vyiwe uwo ariko aravyegeranya kugira ngo abantu babimenye akiriho bamenye ivyo ariko arakora bamwigire ko bamufatire ko akarorero akiriho. Hariho nk'abashobora kwiyumvira ati none ni kubera iki televiziyo yiwe yiswe Femide Jaba Burundi televiziyo ucumengano bwishye yego hama radio igaca yitwa Femide Jaba radio Femide Jaba ibintu vyose Femide Jaba ubwo so kwikunda ubwo so bwishimye twoca twizanye ikibazo mbega kwikunda ni bibi kwikunda si bibi kuko ni jambo ry'Imana riratubwira ngo mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda. Urugero rero wikunda ko nigo wategezwa gukunda ko bagenzi banyu utikunda cyane ucusanga umuntu atikunda usanga adakunda nabandi. Rero kwikunda si bibi ariko sico yabigiriye arafise television yitwa RTBB radio televiziyo Burundi bwiza ikorerwa ko ibikorwa vyose vyo mu gihugu birata ubwiza n'ivyiza vy'u Burundi n'abandi bantu bose baza bakarata ibikorwa vya iyo televiziyo ntimwitirirwa kandi ari we yayitanguje. Ariko Femide Jaba Burundi TV na radio Femide Jaba vyagenewe kwegeranya ibikorwa vyose ariko arakora haba mu muziki haba mu migambi. Uti rero bifise intererano yihe mu mboroka zoza yo Burundi bwifashe mu 2040 Uburundi buteye imbere mu 2050 muri iyo mu rubuga rw'iyo nigeze kuvuga nongera nshimika kuri iki kintu ko ari umuntu wa mbere atanguje urubuga wo muririmbyi
ruriko ibikorwa vyiwe ni radio ya mbere y'umuririmbyi nico naco navuze niwe muririmbyi wa mbere atanguje radio yiwe iriko ibikorwa vyiwe ivyo bikorwa rero bizoca muri ico kiganiro ishuri ry'ubuzima abantu bazohigira ukuntu umuntu ashobora guterera igihugu ciwe bafatiye ku migambi Femido Jaba ariwe Minani Felicien Nsengiyumva yaranguye mu Burundi kandi ari mu mahanga nuno musi abandanya arangura kandi azobandanya arangura iyo ni migambi abantu bashobora kuraba hirya no hino harimwo n'ikigo ndangakaranga mbere kiri mu bigo vyatowe mu bikorwa biriko birakora n'abarundi bakorera hanze kugira ngo bize bije mu ireresi rizokwerekana ibikorwa biriko birakorwa n'abarundi baba hanze rero nyiriwe ndarandira ibikorwa bizoca kuri iyo radio Femido Jaba na Femido Jaba Burundi TV bizoba bije guhimiriza abarundi na cane cane bari hanze baronsa amahigwe yo kuronka uburyo kuza kubukoresha mu Burundi kugira bateze imbere Burundi mu mice itandukanye kugira ngo iyo mbono kazoza nabo nyene bagira ico bayitererako abantu nibaraba ibiriko birakorwa bavuge ati abarundi bari hanze barabifisemwo uruhara bafatiye ku karorero ka Felicien Minani Nsengiyumva murakoze. BTV iri ku kivi c'Uburundi ati n'abandi bashobore guterera ntuvuge ngo uringa ngo naramaze kugenda sinkiri mu Burundi nawe wenyene urafise ayo mahigwa yo guterera biciye mu bikorwa vyawe abantu bagashobora kumva ivyo ukora ikambere ugashobora no gufasha muri ibi na biriya haba mu buryo canke mu bikorwa tugaruka kuri Duniya umunyakaranga wacu tusanzwe tumuzi bese je naryohewe no kumubona n'abandi ndizera yuko muzomubona ubuhoho rero mbere novuga yuko tugiye kuza turamuronka cyane mu kiganiro cyacu ishure ry'ubuzima nimva ntabeshe dufatiye aho nyene rero ko tuzoza turakubona kenshi mbega mwakiriye gute nyakubahwa Femido Jaba Felicien amaze kubabwira ati mwebwe Duniya ni mwebwe mbona yuko mwoza muregera cyane cyane mwa kino kiganiro mugashobora kuduteramisha mugashobora kutuyagira byinshi muri make mwashoye kuvyakira gute tutitaye ko muba mumaze gukorana ibikorwa byinshi bitandukanye nko mu ndirimbo ubuzima no kwitonda ndetse n'ibindi uba wabyakiriye gute mbega nibiki byinshi utuzaniye ugiye kuza uratuyagira aha iwacu murakoze cyane mbanze mbiki ikibazo cawe kuko numvise umuvugizi yavuze ibintu bibiri by'inkoramutima namumashimangire canke ingarukeko hariho ikintu ahereje ko avuga ati abarundi bari hanze bizoba karyo ko tuma habamwo umuhamagaro muri kino kiganiro kugira ngo baze bashobore gukorera igihugu kugira yambuno kazoza y'ibihumbi 2040 na 2060 bivyashitse mu ngiro nkaca nibuka umuririmbyi yaririmbye ati niwaja mu zaburaya ntuze wigumireyo uribuka ko Burundi bwagutangiye byinshi wibuke ugaruke kugaruka rero so kuza ngo ushitse yajya ku kibuga c'indege ngo rahonjeje y'ikirenge nico uzaniye Burundi ukazanira Burundi bumenyi ukazanira Burundi terambere ukazanira Burundi kugira ngo habe impinduka na cyane cyane tugire ahisi igeze kuko iyo uri hanze ubona byinshi kandi rero iyo ubonye byinshi bijya anye uhasanze hanze ntuzovyuriza mu ndege ngo wasiye inzu ngo ufise amagorofa ufise amasaro ministre ufise yo imiduga ngo uzobishira mu ndege ubizane uzana umutwe ukazana ivyumviro wagiye kwabura hanze kugira ngo ufiteze imbere Uburundi urumva ko habanze kuba iyi radio nakaryo keza kazotuma haba umuhamagaro irijwi rigashika kure rigahamagarira abo barundi bari hanze bakikangurira gutaha mu Burundi batahanye iteka ridasanzwe hari ikindi rero yavuze gica gifitanira isano n'ikibazo wambajije umuvugizi yavuze ngo ati Femido Jaba barafise umugambi wo kuvuga ati tubashimire bakiriho
na cyane je naciye mvuga ati yamvugiye ibintu kuko je nagira abantu bashimiwe nkiriho nashimiwe na Famille Jaba barampaye agashimwe aho gashimwe kugira kaze sinubwira ati kaje gute mugabo ni kimwe ubona yuko Fondation Famille Jaba ifise ushishoza kurondera uyu muntu afitaniye isano n'ivyiyumvira afise agaca avuga ati uyu muntu yuko akwiye ko aja ahabona abantu bakamumenya kubera ko yakoze ibi nibi byinshi bitandukanye urumva rero ivyo byose ni ibintu by'ibimenyetso n'ibintu by'ibimenyetso byerekana yuko hariho umwitwarariko wo kumenya abari hafi y'ivyiza bifitiye akamaro igihugu ikagira akamaro wenyine ubwa uri kurabikora urumva mw'ishure ry'ubuzima nari nabivuze kare yuko akaranga gafitaniye isano n'ivyo bintu kubera iyo umuntu ariko aravuga akaranga ni igisata cagutse cyane mugabo abatabizi babona yuko ako karanga ari za ntambo zacu zijya dutamba bijya rero n'umudiho uza gusahiriza ukumwenyura no gutwenga kw'abarundi iyo baryohiwe no kuvuga yuko nk'ubu unye iyo hadatikanye ubwo bwiza bw'akaranga ntibuboneka uko umuntu bari kwarajingitwa nafise umwanya wo kuririmba nafise umwanya wo gutamba mugabo arashobora gucaja hamwe akavuga ati ko hadatekanye niho hageze umwanya rero kwiga bijya bintu byose ndiko ndabona ndabizane mu ndirimbo kugira ngo bifasahirize bifashe abantu kugira ngo babe ibuzimu baje ibuntu hama rero kijanye nako karanga nyene novuga ko niyo nkingi y'ishure kuko ariyo ico abavyeyi bita ikiyago c'ahaziko ikiyago c'ahaziko n'umwanya abavyeyi n'abana bicara ngaho bariko baricara ngaho uyu uba ari umugenzo udasanzwe wo kugira ngo umwana akure akurana yandero umuvyeyi yifuza yuko umwana atahana ni naco gituma rero nico kiyago c'ahaziko kenshi wasanga kiba umwanya wo kumugoroba w'ijoro kugira umwana birarane byinjire avyige abitahure uko hagiye bakubwira ati umuntu afise ivyumviro nyabyo bikora neza hajya akora ijoro ni naco gituma kumburi yo wanasezeranye n'umuntu ikintu mukavangaho mutafise ico muhurijeko mu ijoro uravyiyumvira niyo mpamvu bakunze kuvuga ngo ndaza kuvyiyumvira ego hama mu gatondo ukavyuka bamaze gutora inyishu wa muntu ugaca mutumako canke mukabonana ugaca usanga bifashe intumbero rero ivyo byose biri mu karanga hama rero ako karanga nyene kakongera kandi kagaca kakubera igitarugwa kigutarura kikakujana aho ugiye je nkunda kubivuga dufatiye nko kunyambara urabona nka wewe uri umwigeme w'umurundi kazi nimba atari umufaso ni murantunga niyo tuja ego abakiri bato baca babona yuko bokwegera tukaronka bakwe hama rero uwo kujana akagucishira mu bagore baba mu bihugu bishika 100 hanyuma muri abo bagore bashika 100 bagaca bavuga ati ntiyagire n'umuntu numwe avuga mugabo uduturiremwo umurundi kazi muri bajya bakuri ugiye wambaye ijipo boguca ko ntibona gutora bo kwitirira ikindi gihugu ugiye wambaye ikanje ubona gutako bagatora undi muntu mugabo wambaye imvutano ukicara hajya cyangwa ugahagarara atacu wavuze umuntu araza avuga ati uyu n'umurundi nukuvuga iki nukuvuga yuko uba ari shure wigishije bari hajya kugira bakumenye mu mwanya muto kandi ugacurangwa n'inyambaro nukuvuga rero yuko akaranga kabamwe ishure kandi kakabaca kamwe ikintu gikuranga we kugutandukanya n'abandi nico gituma twavuze duti ishure ry'ubuzima n'akaranga birafitaniye isano ridasanzwe kubera uravuga ati iki kirazira iki nikizira iki gikorwa gutya iki nigikorwa gutya nukuvuga rero ko muri uyo mwanya abantu baca bahigira byinshi bakabimenya bamaze kubimenya rero bigaca bituma rero kakaranga gadashobora kugira gute kuzimangana rero novuga nti ishuri ry'ubuzima imbono kazoza ako karanga birafitaniye isano iyo uvuze uti imbono kazoza kwije uno munsi
turiko turategwa kamo na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu none ko akaranga ari ikintu camyeho kuva kera bifitaniye isano gute ico nico kibazo igituma bifitaniye isano kuva kera narindi abavyeyi bariko barahimiriza abana kugira bakurana akaranga bashaka bazi barangwe n'ubuntu nk'akarorero nk'ubu unye nka Femi de Jaba uno munsi ariko ararangwa n'ubuntu gushika aho yumviriye iradiyo nukuvuga yuko nibintu yakuranye abifitiye indoto ico azoshikako kumbura akagira indoto adashobora kuronka ubwo buryo canke ni kakaranga nyene kavuye ahaziko ndacaza ni ya ndoto yakuranye mugabo agasha aba intambamye adashobora kuyishikako kubera uburyo canke abamufata mu mugongo bisigura yuko kubera ko yabikuranye hama agacagiraho abishira ahabona ngira ndagwa karoro jewe Dunia je natangwa ibikorwa by'akaranga mu 78 muri Pioneer mfise imyaka 7 umugwi komeza akaranga nyezina natanguye kushinga mu 1982 jewe navuga iki navuga nti aha mu gisagara ca Bujumbura tuba abana bakurana ubuntu kugira tubegeranye nutagize amahirwe yo kuja mu ishure atume aronka amahirwe yo kumenya ikizira n'ikitazira ako karanga gukunda igihugu no gukundisha ubwiza bw'u Burundi abandi twavuga duti ako karanga tugakundishe abakiri bato tugakundishe igihugu tugakundisha abategetsi mbere tugakundisha n'abanyamahanga ivyo ruri kurabikora worabikora mu bantu 1000 babiraba ntiyaburamwe batanu babishima kandi bamaze kubishima baca bishimagiza bamaze kubishimagiza baca babiteza imbere ikintu baravuga ati jewe Dunia urabona nk'ivyo onye twabikoze muri ubwo buryo mugabo no munsi bigeze aho bibarurangirana isi yose iri kwiriyumvira yuko ishobora gukora igikorwa mpuzamakungu biyumvira komeza karanga ni umwe n'umuvugizi yamye atubwira bakiyumvira Dunia umva niyambono kazoze rero navuze ati twabitanguje kera mugabo imbono yacu twavuga duti tuze dushikane uburundi tubureruye tubicishije mu karanga tumenyekanishe mu makungu uno munsi bikaba biriko biragura gute biriko biribonekeza bisigure yuko twabibonye kuva kera ko ari kintu kirumara tumaze kubibona ko ari kirumara rero tugaca tubona yuko byoja mu ihayiro bimaze kuja mu ihayiro rero bigaca bigenda ahantu bigarukana iteka mu gihugu n'abakoze ivyo bintu aho nyene gituma navuze nti akaranga n'urufunguruzo rudasanzwe je n'umugwi wanje mperuka mu Buyapani mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka wa 2025 tugeze mu Buyapani twaravugije ingoma turavuza ingoma urabona yuko abantu bose bahindutse babaye nk'ibinyugunyugu ugiye ino bakagino wamyoreye amaso bakakumyorera amaso udugije ukuboko bakaduza ukuboko abayapani baravuga ati ntibikunda aba bantu ntibatujana tutumvise akaranga mutima kabo akaranga mutima kubera babonye akaranga kacu banjana barambwira yuko nza kugenda gutanga ikiganiro kuri radio na televiziyo y'Uyapani none jewe Dunia igiyapani ndakivuga gute ko mfise iko ibintu ngomba kuvuga nifuza yuko abo bantu bamenya ivyacu mu mwanya muto ikiyapani ndakivuga gute aho no ngomba gushika rero kwibuka Uburundi kandi uri mu makungu tuca tugira imana dusanga ari umurundi aba mu Buyapani amaze imyaka 25 twari kumwe muri yo sabukuru bahayanishwa gurisha wewe yarashinzwe no kudandaza ikawa yarafise ikawa yayitiriye ino kawa y'u Burundi tuca turajana nagize ibiganiro bibiri icambye nagize ikiganiro c'ikivunga n'abamenyesha makuru hanyuma acarampa umwana wiwe umwana wiwe kugira ngo tujane muri abamenyesha makuru bikivunga umwana yagiye afise imyaka 6 urumva afise imyaka 6 bisigura yuko amaze imyaka hafi 19 uyu mwana avuga ikiyapani urumva yavuze ikiyapani agaca nsigura mu kirundi nkavuga mu kirundi bagaca babitahura mu mwanya muto bisigura yuko kubera ko ujya mu cinga ntahe yagumije akaranga
umwana akaguma avuga ikirundi no kuvuga yuko ikirundi cyacu cyaratugiriye akamaro kugira ngo ivyiza by'Uburundi bimenyekane mu mwanya muto biciye na rujya rurimi mvamakungu umwana yashoboye kwabura ni naco gituma rero tuja tuvuga duti abo barundi bari hanze abo bana bavukira hanze ni vyiza ko bagumana kajya karanga biciye kuri radio ibashikiriye bizoheza bibafashe bonyene ubwabo hama kandi byongere bifashe n'abarundi bahagurutse badashobora kumenya izo ndimi mpamakungu kugira ngo babafashe aho rero nari mvuze igisata cy'ujya mwana wiwe hariho rero ikiganiro rero nyezina twari kumwe n'uyo mupapa Mengane Desire ndamwibuka neza izina mu Buyapani hacaza umenyesha makuru w'umudamu nkuko kwiwawe arambwira ati nukuri mwariko muravuza ingoma ubwiza bw'u Burundi ndiko ndabona n'umwana yari munda yeriko aratamba umwana yeriko aratamba ingoma ndavuga ati umwana yeriko aratamba ingoma nukuri kw'Imana ngo yeriko aratamba ingoma kandi izi ngoma je ndazumva zaheruka ino hahize imyaka 40 cyane bwatigerezaho rero ko ingoma zimaze imyaka 40 abazivugije si twebwe kumbure baba barafuye canke batashoboye kuza muga kubera yuko tufise ubutunzi twabutahuye ako karanga twakagumije twebwe twaciye tugumye iryo banga ryo kuvuza ingoma nico gituma nyuma y'imyaka 40 ubona ko Uburundi bwaserutse kakanovera mwamye mwinovura uno musimo mwakabonye amaso kuyandi ati rero ngira ndagusaba ikintu uyu mwana ari munda yatambye ingoma ndagusabye yuko niyavuka uzomwite komeza karanga komeza karanga ibyina riba riravutse ati gituma uzomwita komeza karanga ni kubera yuko niyakura agashikana imyaka 40 azokubaza ati mama kubera ko nyize komeza karanga uzovuga ati hariyo umugwi witwa komeza karanga wo kwa Dunia waje ngaha mu Buyapani ibintu bakoze wari kuratambira mu nda urongoye umugwi ari we Dunia aca asaba ko ndakwita izina bizozaniki bizotuma uyu mwana atuma ko ingoma z'u Burundi n'abandi bantu bakazibona canke agahaguruka akaza mu Burundi kugira yibonera izo ngoma zatumye atamba ari mu nda na cyane cyane urumva rero yuko ako karanga katumye bifuza kumenya ivyacu bigaca bituma n'abana batamba bari mu nda kandi rero no kubwira yuko uyu mudamu yavuze ati je ndavyemeye neza yuko uyu mwana niyavuka nzomwita komeza karanga urumva yuko kakaranga kacu kanotse izina mu makungu kandi kazotuma turonga ingenzi muri kazoza canke abantu bagahaguruka bakajayo hariyo n'ibindi twavuganye nta kamaro nashatse gufata ico onye gifatiye ku karanga ubwiza bw'u Burundi kuntu baburumbira kandi tukaronka n'usigura ikirimi kitari c'ikirundi kubera ko yagumije akaranga umwana yakuriye mu Buyapani afise imyaka 6 akaba ageze mu bigero agaca dufasha kugira amenyekanishe ubwiza bw'u Burundi mu mwanya muto kubera iki yagumije akaranga n'ururimi rw'ikirundi nizere ko bariko baradukurikirana bariko baravyumva ati dukomeza akaranga urumva ni gitangaza asha mwishure ry'ubuzima zotubwira byinshi bitandukanye Dunia urumva yuko ashoboye kutubwira mu Buyapani abatari babizi ndetse n'abari mu bindi bihugu bashobora kumva iyo ntaye no yita intaye bakazoshobora kuvuga ati aha ko byagenze ukunuku nuko reka natwe dukomeze kakaranga kacu kugira ngo Uburundi ivyo twipfuza bushobore gushika kure tutibagiye dewe nyene nawe tuza ku ruhande rwiwe tugana no ku musozo w'ikiganiro cacu aho tuzoba yagira byinshi bitandukanye yari karavuga ni bumwe mu burusho wewe yagiye anabona nashaka namwe nyene mutubwire nk'umuvugizi wa Femido Jaba Felicien Minani Nsengiyumva mushobora kutubwira akarusho ndetse mugire ko munahamagarira abarundi baba mu mahanga n'abandi basanzwe bari ngaha nyene iwacu bazoza barakurikirana iyi radio novuga wokongera ko akandi karusho bagiye kuronka batahora baronka ahandi ku maradio atandukanye. Murakoze cyane mo akarusho ka mbere noherako nakuko abarundi n'abanyamahanga abarundi baba mu Burundi cyangwa baba mu mahanga n'abanyamahanga bumva ururimi dukoreramo kino kiganiro ishuri ry'ubuzima bazotahora ubwa mbere bwobwo yuko hariho imboneza mu banyamuziki b'abahanzi akora n'imigambi myinshi cyane itandukanye yitwa Felicien Minani Nsengiyumva
batazira mu mfunyofunyo Femido Jaba batazira Maresha Femido Jaba nimboneza kubera iki twari twabivuze ndiko ndavuga akarusho ka mbere nuko turonse imboneza ya mbere mu muziki yatanguje ubwa mbere iradiyo yiwe izoca ko ibikorwa vyiwe n'umuziki wiwe n'ikiganiro ishure ry'ubuzima aho bazokwigira vyinshi navuze ivy'urubuga niwe wa mbere yakoze urubuga site web rero akarusho umushinga ntaye Dunia arahejeje kutubwira ibintu vyinshi biteye igomwe biriko biramenyekanisha Burundi biriko biratuma Burundi bumenyekana bizoca rero muri ico kiganiro ishure ry'ubuzima aho ntiyavuze vyinshi kuko iki ni kiganiro c'intangamarara niyo mpamvu twavuze ko tugiye kubana ndetse azoza aratubwira byinshi bitandukanye azobabwira byinshi bumviriza umuziki bakabaza n'ibibazo ku ndonongo ku ntanga inkomoko yavyo ivyo vyavuye he n'ibindi twinjiye mu muziki wa Femido Jaba tuzokwigishwa vyinshi uri kurumviriza kuba kwisi no kwitonda urigishwa byinshi hariho n'indirimbo nyinshi tuyaze kuvyibanga Dunia zo tuyagira kuvyibanga mu Kirundi bimeze gute hari indirimbo yacuranze janye n'ivyo nukuvuga ngo umuntu azokwicara yige biciye mu ndirimbo nagomba unkundire mvuga akakantu burya kwiga uri kurumviriza umwigisha avuga mu majambo n'ukwiga uri kurumviriza inyigisho ziciye mu ndirimbo ivyoroshe no kwiga uri kurumviriza indirimbo uno musi ababitahuye wewe numvise yuko uri mu ba motivateur abantu batera intege abandi uno musi abantu bigisha indimi zitandukanye barize ubwenge bwo kuzigisha mu ndirimbo ugiye mu mbuga ngurukana usanga bari kubarigisha mu ndirimbo rero bazokwicara bige batarishe bige amasaha 28 kuri 28 navyumvise akarusho ka mbere bigire aho bari hose bagiye kuri urwo rubuga barashobora kubona ibikorwa vyose ariko ararangura ivyo yaranguye n'ivyo agiye kurangura bakavyigirako kugira ngo bavyigane bumvirije indirimbo ziwe yaririmbye kera ariko araririmba nizo ariko arategura kuririmba bazovyigirako bumvise ibiganiro yakoze ivyo ariko arakora n'ibindi bazovyigirako ivyo bazokumva vyose bazovyigirako kandi ngaruka kuri iki kintu cyuko iryo shure umwanya ari wo wose urugurura ukiga aho uri hose urugura ukiga biciye muri radio Femido Jaba muri ico kiganiro ishure ry'ubuzima murakoze cyane mwambwiye ngo ntumirira abantu mu bisanzwe no muri ivyo meje kuvuga harimo ubutumire umaze kumvisha abantu ko bagiye kwiga amasaha yose karimo bagiye kwiga amasaha yose aho bari hose ataco barinze kuriha urumva nukuvuga yuko nakaryo batogisha ugwaruka rukiri ruto ndaruhamagarira gukurikirana ikiganiro ishuro ry'ubuzima rizoca kuri radio Femido Jaba kuko bazohigira vyinshi vy'akaranga batazi nawe wegeruse hariyo vyinshi uzohigira najewe hariyo vyinshi nzokwibutsa baze bayumvirize bayifate nk'iradio yabo yaje kubakarihiriza ubwenge no kubongera ubumenyi no kububaka kugira ngo baze bavemo abantu batera iteka igihugu cabo biciye muri radio Femido Jaba mu kiganiro ishure ry'ubuzima twongera dusozera nyene tugenda no kuri Dunia yatubwiye byinshi bitandukanye kugira ngo twibutse n'abariko baradukurikirana ndakwibutse yuko uzogikurikirana kuri radio Femido Jaba kuri site web ndetse unagikurikirane iyo giciye kuri Femido Jaba Burundi TV television kuri YouTube ndabibutsa kuzobwira subscribe like share na comment kugira ngo tubone yuko mwabihaye abantu benshi ndetse bashobore kubikurikirana uca wandika munsi ingene wabisanze si ico twohindura ingira kamaro n'intahe ushoboye kuyishinga urashobora kutwandikira kugira ngo nawe nyene tuze tugutumire ushobore kutwigisha sinzi ko wogira akajambo ubwira
abarundi muri rusange ndetse n'abazokurikirana ibi biganiro biciye mu ishure ry'ubuzima kugira ngo bashobore kuzokwama badukurikirana. Murakoze cyane. Icyo novuga muri rusange ifitaniye isano na jewe kuko je maze kumva intumbero y'iyi radio ko ije kugira ngo ikurikirane ibigize ubuzima bw'abantu. Iyo turiko turavuga ubuzima bw'abantu no kuvuga mu bisata byinshi bigize ubuzima bw'abantu na cyane cyane biciye mu ndirimbo, nico cagize ati kimpe umuhamagaro ushobore gushika hano kugira ngo nanje nshimangire no guterera ivyumviro kugira ngo habe umuhamagaro w'abantu babone yuko iki kintu ari kintu kidasanzwe. Umuvugizi aje kuvuga ati indirimbo uri kurumviriza amajambo arimo, indirimbo yashaka kwigisha mu mwanya muto. Nibagiye yuko n'indirimbo ndangabuhitsi y'u Burundi iririmbwa mu Kirundi. Amajambo arimwe ntumva ko amajambo y'inkora mutima. Ca wiyumvira nk'indirimbo yaririmbwe u Burundi bwikukiye haheze imyaka 62. Uno munsi iri kwiravuga n'umwana ariko arayumviriza ashize mu bwenge abona yuko abasokuru bari baciye ubwenge. Urumva rero indirimbo ni ikintu cigisha mu mwanya muto na cyane cyane wewe nyene indirimbo ufise indoto ico ugomba kubwira abantu kuko haje indirimbo ushatse yuko isohoka bakayita mu ntuzenye mu gitebo barayita ushatse yuko ibikwa bakayibika neza ahadata ni wewe nyene. No kuvuga rero yuko indirimbo irafise ico yigisha, irafise ico iguhamagarira, irafise ikintu ishobora kugukebura mu buryo uca wigarura mu mwanya mutonyi. Navuze ati rero bifitaniye isano naje kubera iki jewe nyene ubwanje naciye mbona yuko iki kintu ci radio televiziyo ya Femi de Jaba ni ikintu kije gishitse ku ndoto twari ko turabona yuko ugwaruka rwacu cyane cyane abana bariko baravukira hanze kijya gifaransa bavuga, icongereza bavuga, bazoza arongereza b'abarundi, bazoza abarundi koko mugo duca tubona yuko babikunda batabikunda bazotura umwanya buke bagenda babona yuko bifise akamaro bakavyumva mu mwanya muto bigatuma ariko barumviriza hanyuma ariko barumviriza bariko bariga. Muri uyo mwanya rero no kuvuga ko iyi radio ije kunganira abavyeyi kubakorera mu ngata. Ujya mwanya umuvyeyi yagiye kubikogwa abana bari muhira bazofata umwanya ariko bariga ivyabo hama abavyeyi nabo ariko barakora ibindi. Abavyeyi bazoza baza kusahiriza. Urumva rero yuko ni ikintu kidasanzwe kubera yuko kije gushimangira ku buzima cyane cyane w'abana bakiri bato. Hii ni radio Femi de Jaba agahogo k'umuririmbyi w'abenegihugu. Uko uno munsi dufise abana bariko baravuka batazi ibigize igihugu, batazi ibishobora gutegura imanza zirimo akaranga k'igihugu, batazi amazina, batazi ibicuba, batazi ivyo byose vyotuma tumwana w'umwigeme yotaha amasanga na gute, umwana w'umwigeme ajeje ibikorwa bimeze gute, umuhungu agomba kuja kuba kugwiwe yovyifata gute, aganira nande, umukobwa agiraje kuba kugwiwe ninde baganira mu muryango byose ntavyo bazi. Rero muri uyo mwanya bizoca bidufasha kugira ngo abana babikurane abo mu gihugu washaka ndetse nabo hanze y'igihugu bakure bafise ako kanovera n'umwamagaro kugira ati turabikeneye. Mwe mwavuze muti abantu bazi babikurikirane washaka ngo bashire ko n'icemeza ko babikurikiranye ibi nyene bizokwivugira kubera bizoca bituma bibaha umuhamagaro wo kubikurikirana. Abize barabizi, hari umwigisha nimba sinzi ukuntu bamwita nimba ujyatanga ivyigwa naze kukivuga mu gifaransa ko twiko turavuga ikirundi kituranga yuko tuvanga indimi muga kugira yuko cananiye nk'abajya ba professeur. Hari mu professeur aza kwigisha abana bose uyu munsi ntibasibe bose n'ugwaye akaza kandara kaza aba yashimye ivyigwa. Hakaba hari n'uwundi
abana bagaca bigira Bagaca bagatishura. basiba. Rero nashatse kuvuga yuko abana b'incabwenge bazohitamo iyi radio kuko ije kubagirira akamaro. Abavyeyi b'incabwenge bazohitamo iyi radio kuko bazoguma bahimiriza abana kuvyumviza ko bazi ko bazobikuramo ibintu vyinshi cyane. Rero twovuga rero yuko iyi ndoto ya Femide Jaba kugurira radio je novuga nti Imana ishimwe. Amen. Imboneza irabonetse. Indoto irabonetse. Rero kwibonetse rero cyawimvira umuntu we aravyiyumviriye ku neza y'abandi. Abakirisi nibo bakunda kukivuga ngo Yesu ngo yafiriye ku musaraba ngo bakize ibyaha. Cyawimvira ntuziwe umuntu ngo agakubitwa ngo kwirakiza ibyaha by'abandi. Urumva ngo rukundo nuko babivuga. Na Femide Jaba rero arondeye uburyo, arondeye ubufasha, arondeye yegeranya abantu bimboneza kugira tuze gutanga ivyo vyiyumviro ku neza y'abandi. None uyu muntu tumwise ko ari incungu, tumwise ko ari imboneza, tugize nabi. Ni naco gituma rero je namye ndabona yuko ari indarangavye ati kubera iki kijya kikogwa yihaye ati tubashimire bakiriho, tubashimire bakiriho ni ikintu kiri mu bwenge bwinshi cyane. Nimba we warakoze iki bagushimira abantu banakubone, bamaze kukubona uhabwe akugashimwe, umaze kuhabwa ugashimwe bituma abandi abantu ijana babibonye nabo nibaca bigenza nka wewe kugira ngo nabo nibaronka kugashimwe. Umva harimo ubwenge bwinshi budasanzwe. Je nanje nuko agashimwe katavugwa. Je nanje no muhagashimwe kabisa. No muhagashimwe kuko nawe ne ibi ariko arakora urabona ko ari ibintu bidasanzwe. Erega anasahiriza leta, anasahiriza igitonze asahiriza leta biri mu gisata c'ubushikiranganje bw'inkino n'imico kama ariko arabasahiriza. Ni naco gituma rero ibintu mwibi enye bitegeza gushigikirwa, bigashigikirwa cyane uyo wese abona yuko akunda igihugu, uyo wese abona yuko akunda ko abana bacu bazogira ico bazovamwo na cyane cyane bifatiye ku buntu n'imico n'akaranga bohaguruka iki kintu bakagishigikira. None nubona yuko UNICEF cyawimvira nk'abajya abantu bayumvira ivyo kubera iki reka duhabutanga amakaye hari abana badafise uburyo mu bafise indoto bakeneye kwiga bige baze bagira ico bashitse na karu gato y'intanze. Rero nahanye nimba umuvyeyi afata umwana akamanuka ku ishuri akariha minervare kugira umwana amenye igifaransa, kugira umwana amenye ibintu menyesha ntara, kugira umwana azogira ico avamwo kira noneho haje umuririmbyi atanguje kwegeranya ibintu ntibize bizimangane yuguruje iradiyo izoza irafasha abana kugira ngo baze bagire ico bazovamo. Nukuvuga rero yuko muri uyo mwanya akwiye gushigikirwa rero benshi bano baze gushigikirwa bati ariko arasaba amahera none oya gushigikira biri mu nzira byinshi biri mu gushigikira mu vyiyumviro kumufata umuntu ukamukwega ukuboko ukacura bati aba anje baratahura uyu mugambi bawushize mu gwego gwishira hamwe niba ari mpuzamakungu cyangwa ishira hamwe rikorera mu gihugu ati tumbera hajya ukagenda ukabaranga ukavuga ati hariho ikintu cyo gushigikirwa kugira gishigikirwe rero ni mu bafate mu mugongo. Urumva rero n'ivyiyumviro birashigikira. Twe turi ngaha aha turashigikiye ntidushigikiye Femide Jaba, dushigikiye ivyiza bizoza kugira akamaro igihugu. Tuje gushigikira ivyiza bizozamura abana b'u Burundi kugira ngo baze bagire ico bazovamo. Je ngira ndakubwire muri kahise twe tuko turashinga iyi migwi y'akaranga twaragwanye intambara idasanzwe kubera twaraja mu manza tugashavura ugaca usanga urubanza rwose runze ruhera bavuza imiziki y'igikongomani, bavuza imiziki y'abanigeria, bavuza imiziki y'abanyamerika urubanza rukareba mugabo kubera ko twavuze duti reka duhagurukira iby'akaranga uno munsi urubanza rwose ruremeshwa n'intambo n'imbyino z'ikirundi kandi uruvyino ruriko ruravugwa ugacubona umutamagira avuga ijambo agacaza amajambo y'indirimbo ajanye no kuvuga ijambo aheje kuvuga ijambo ugaca usanga haje amajambo yerekana ko yaheje kuvuga ijambo. Urumva muri uyo mwanya abatashe mu rubanza bagenda batashe bize bakamenya ati umwanya n'uyu kajya akabyintu byari bijyanye nk'akarorero urazi ndiko ndavuga ibyo tuzaba tunavuga mugo ni impundu kugira abantu banumve icyo tuzogira. Ugaca usanga inasenge w'umuntu agiye kuramutsa umusengeza niyo yarongowe iyo bagwanye mu nda
baragira akazehe bariko baragira akazehe ni ukuvuga iminota 2 abamaze kumenya ibigize urwo rugo n'ukuntu abayeho byose biri mu karanga biciye mu gahugu k'abarundi bisigura yuko ibi rero nivyo tugomba kuza kugira ngo tuze duhereza abana b'u Burundi abo mu gihugu na cyane n'ababa hanze y'igihugu kugira ngo tubakundishe ibyacu nabo babikundishe abandi na cyane nk'uno kubwira je nibuka igihe twari mu Budagi mu higanwa mpuzamakungu ryahuje ibihugu 180 n'ibyo ku isi twari dufise inama twagirishije muri ambassade y'u Burundi mu Bubiligi nabwiye abarundi bari hajyana cyane abanyakaranga ati turazi ko mwarongowe n'abazungu abo bazungu n'abakwe bacu turazi yuko abakobwa mwarongowe abazungu barongowe abakobwa b'abarundi ntumba sinzi niko ndabivuga cubona ukuntu basi imiryango turavuga duti abo barundi abo bazungukazi tubamika imvutano baze kuri stande y'u Burundi kijya kibanza Burundi bwateguriwe kuko nabakazana bacu hama abo bagabo b'abazungu kubera batwaye abarundi kazi nabakwe bacu tubambika imbega umva basanze Burundi bwiyaguye burimo abazungu burimo n'abarundi kandi tugumye muri kakaranga babandi batashoboye kuba n'umuzungu atatwaye umurundi kazi acanungwa kuko ujya mwambaro w'ikirundi ntari mu Burundi kubera atari mu muryango w'abarundi ntibiza gukunda ntibikunda urumva rero ivyo byose bitatko turigisha mu mwanya muto urumva rero je novuga ni Femide Jaba ni radio yiwe turamukeje kuko ni ikintu kije kugirira akamaro igihugu kije kugirira akamaro wenyene ubwiwe bizoherekeza izina ryiwe nibaza yuko kugira izina rizimangana bizoca kure kubera yamaze kuri bagaraya yamaze kuriha ikiraro kijabuka kigashika kure natwe rero nk'abahinga ndagakaranga twe dufise iyo mpano yo kugira ngo dukomeza gukaranga dukundishe abanakaranga tukabikora umenga nakanu kiyugaranye kubera ko tubifise tugiye kwiyagura tugiye kubitanga hama benshi babimenye ku neza y'igihugu ku neza y'abana b'u Burundi biciye kuri indoto ya Femide Jaba twe tukavuga duti tuyishigikire tuyiteze imbere kandi kuyishigira sitowe gusa uyo wese abona yuko ifise akamaro ayishigikire kugira ngo iki kintu gikure kije imbere yabivuze umuvugizi ati niwe wenyene mu baririmbyi bavuguruje ikigo nk'iki urumva rero ari we wenyene abaririmbyi bandi bazoza n'abandi bazoshikiza ivyumviro vyabo hama aho batamba bazoza bashikiriza ivyumviro vyabo ivyo byose bazobishikiza uco usanga bya vyiyumviro n'impano zitandukanye z'abantu zishitse kure kubera byatangujwe n'umuntu umwe asigaye murakoze cyane ni twari ku musozo ariko ndabona yuko n'umuvugizi afise akajambo k'agasunikano niko dukunze kukiza kugira ngo dushobore agashingura cumu kugira ngo abariko baradukurikirana tuzobabwire byinshi bitandukanye mu kindi kiganiro kizokurikira. Ego murakoze cyane kandi murantunga kuba twari tugeze ku musozo w'ikiganiro nkaba ngarutse kuvuga kantu burya Dunia ariko aravuga ariko aratunungisha ariko aratunungisha rero abantu ntibanungwe cyane ariko bazoshira inyota ariko aravuga rero yanyibukije ibintu nka bibiri ntogenda ntavuze icambere ijya ndirimbi hayagize Burundi umvise abana b'abarundi bariko barayiririmba wo kogwa n'isoni wo maramara baririmba amajambo ayo bumvise mu majwi ariko atariko yanditse sino yasubiramo uko bayirimba nabisigura yuko bataba batabura insiguro z'amajambo arimo muri ico kiganiro rero ishure ry'ubuzima kizoca muri Radio Femide Jaba bazohigira insiguro y'amajambo ari muri irya ndirimbo ihayagiza Burundi. Femide Jaba yaranditse indirimbo novuga yuko ari ndangakaranga canke ndangabuhizi y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD naho nyene muri biciye muri yo radio Femide Jaba bazohigira amajambo agize iyo ndirimbo biga n'insiguro yavyo kuko harimo amajambo y'inkoramutima yigisha urukundo yigisha ubumwe yigisha gufatana gukorana hamwe no gukunda igihugu no kugikundisha nkarangiza mvuga yuko kandi aho nyene ntaguciriyemwo
burya ni benshi batari babizi ko ari Minani Felicien yaririmbye iyo ndirimbo yagize ubwa ni benshi batabizi batazi uwayanditse ariko yanditswe na Felicien Minani Nsengiyumva Femido Jaba umugambwe uzuce akanya bafise ikoraniro bakamuhagurutsa bakamwerekana kugira ngo na cane nk'abanya bakiri bato ko twe dufise intumbero yo kwigisha abakiri bato kumenya ivy'igihugu bakavuga ati iyo ndirimbo mwaje kuririmba ni nakayaririmbye naho atabindi biba biherekeje bakamwerekana birafise ico vyigisha bikabura yego ni nkuko zya ndirimbo za Chancho wa Miss y'abakiriho bakaca bamushira ati umwe yaririmba ati yewe nurundi ngira ndakuririmba ati nuyu umba biraheza bigatuma byo nkuvuga ati umuntu aca yiga mere nkanaka bandanya ivyo bazobipanga kandi ni cyumviro ciza cyane ariko nsozera mvuga nti Femido Jaba baranamushimye mu barundi baba hanze aribo bita diaspora mu kinofunofu niwe mu vyajejwe harimo imico n'akaranga mu gisata ajejwe muri diaspora harimo imico n'akaranga ko batihenze batuye umuntu abizi nico gituma rero iyo radio Femido Jaba izoba ari radio iteye igomwe izanye ikintu kitari bwaboneke mu Burundi murakoze cyane amanaje aho nyene bakivuga bati diaspora novuga yuko misi yose aho nyene ba diaspora iyo baje mu Burundi zijyandwi zitiriwe indwi yahariwe aba diaspora bama bikora ku mugwi komeza karanga nitwe tuma turemesha imanza tukabaryoheshereza kandi biheruka kuba ibirori yego nitwe twarimesheje ibikorwa vyabo kandi muri uyu mwanya urabona ko benshi babihurumbira novuga yuko abo barundi baba hanze baba diaspora nukuri barafise umuvuduko udasanzwe wo gukunda igihugu ukuri kuraraba ukugene bahaguruka muri ryandwi yitiriwe aba diaspora bakariha amatike bakaza kugira ngo batange ivyumviro no guhimiriza abandi ukumva kubaka igihugu urabona ko bakunda igihugu cyane gose ni nabo nyine tuca tubwira baze bahamagarira abana babo gukurikirana ishure ry'ubuzima baze barabikurikirana mu ntumbero ya ndoto bo ko abavyeyi bifuza ko igihugu cyotera imbere abo bana cyane abo bana bozo bakomeye kuko nabana bazokurana ivyumviro vy'ikizungu ivyumviro vyugurutse cyane batuce babazana babakwega babereka dushitse ku muzi dushitse muhira ni mukuri ibi bifatiye kuri ya mashuri mwize afatiye mu kugira ngo umuntu yiteze imbere ateze imbere n'igihugu na cyane reka ndabashimire cyane Doni nizere yuko nkuko twabivuze mu kindi kiganiro nitwaguhamagara uzoshobora kutwitaho uri kurabicurika mwavuze yuko nzoza ndaremesha nzokwitaba cyane gose kandi mu ntumbero yo kwitanga kugira ngo abacu abana b'u Burundi abana b'isi abana b'Imana bamenye vyinshi byo baha ubuntu n'iteka na cyane mwakoze namwe kudusigurira kuri kino kiganiro kigiye kuza kiratangura aha kuri radio Femido Jaba ndetse no kuri Femido Jaba Burundi television mwakoze cyane Kirsi mwakoze cyane ariko naho ndiko ndashima turangiza nibagiye akantu kajanye n'igikorwa cyo kwegeranya ibikorwa by'abahanzi baririmbyi bose bo mu Burundi arico citwa Encyclopédie de la musique burundaise ari uwo mugambi Felicien afise ubu ariko arakora ico naco kizohimirizwa ni radio Femido Jaba yerekana yuko we bwiwe yegeranije ibikorwa vyiwe vyose indirimbo ziwe zose ushobora kuja kuri rya rubuga rwiwe ukazisangamo n'abandi rero bace bamwigana begeranya ibikorwa vyabo ico gikorwa rero cyo kwegeranya ibikorwa vyose by'abahanzi baririmbye b'abarundi gishobore koroha murakoze cyane naho ndabasubira bisigura yuko no kubika mu bubiko budata hamwe yamye avuga Doniya cyane gose murumva yuko rero tugiye kuryoherwa na kanyamuneza kadasanzwe kuri radio Femido Jaba ndetse n'abatazoza bararonka ku karyo bashobora no gukubitira kuri Femido Jaba Burundi TV television mwumvise amajwi mugaca mugenda naho nyene mukatubona amasura mugashobora kudukurikirana muri ko muraturaba ndabashimira rero mwese mwari ko muradukurikirana mwakoze kuduha uyu mwanya wanyu jewe twari kumwe ni Kirsi Daxine irishura ndetse n'ayandi mazina musanzwe mu nziko ntuzigere wicika intege tuje mu ishure ry'ubuzima kwiga uze wame wiga bikigukundiye ukiri muri buno buzima bye bye mwibuke kugira subscribe like share and comment tuzosubira mu bindi biganiro